Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora vyose, sengeye umwene data ugiye kumva ijambo riramwubaka, riramukomeza ko rimusanze ntabwo ariko rimusiga, mu izina ry'umwami Yesu, amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro, haracariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracariho ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagera ku nzozi zawe, kiyo ndwara wayikira. Haracari ivyizigiro we utavyara, ko wovyara ukonsa ugaheka nk'abandi. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Haracari ivyizigiro ko rujya rugendo rwawe rwacamwo. Haracari ivyizigiro ko warongora, ko warongorwa. Utarapfa ni wihebure. Imana twizeye ntabwo irobanura ku butoni ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu cete ca mbere Paulo yandikiye abikorinto, ibice vyaho ni 9, turahera ku murongo waho wa 24 turageza ku murongo waho w'27. Aravuga ngo abagomba impera bakwiye kugira umwete. Nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ubuhegwa akaba umwe. Namwe abariko mwiruka kugira ngo muronke impera, kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri vyose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe igitsibo kitazoshira. Nuko nanje ndiruka, ariko si nk'utazi yaja, nkubitana ibipfunsi, ariko si mpusha. Kandi ndwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi, nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira kuri teme ivuga ngo amarushanywa canke amasiganwa, amahiganwa. Hano kuri nosi hariho amasiganwa canke amahiganwa akunda kuhaba, ugasanga bahamagaje imigwi runaka kugira ngo ibashe guhiganirwa imodoka imwe. Iyo rero bariko barahiganwa ugasanga n'abantu amajana bariko bahiganirwa imodoka imwe. Nukuvuga iyo modoka ntabwo iza gutwara babiri, ahubwo iza gutwara umwe yatsinze ihiganwa. Barashobora kuba bahamagaje ko muri amahiganwa yo kwiruka bakavuga ati umuntu aza gushika hariya ubwa mbere arahabwa igikombe. Nukuvuga rero hiruka abantu amajana, ariko yamara uza guhabwa igikombe akaba ari umwe. Bisigura ngo bose bariko bariruka amaso yabo ari kuri ca gikombe. No musi hariho amasiganwa canke amahiganwa ariko araba y'ibihugu, aho bariko bakinira igikombe c'isi. Mugabo rero abo bantu bariko bahiganwa ni imigwi myinshi ishika hafi 40. Mugabo ivyo bihugu 40 biri muri ayo mahiganwa, nukuvuga igikombe ni kimwe, ariko kizataukanwa n'igihugu kimwe. Abo bantu bari muri ayo mahiganwa birivuga ngo iki? Ngo baritegura buri munsi, bakitegurira ayo mahiganwa yabo, bakitegurira iyo mikino yabo, bakitegurira ivyo bikorwa biba bibabaraririye hari imbere. Umukinyi w'umupira canke umupira umara iminota 90 iyo bariko bakina, ariko abamaze amezi n'amezi bariko barimenyereza, bariko barakinira hanze y'ico kibuga twese turiko tubaboneramo, bari mu myitozo. Ariko ivyo bintu bariko bakora iyo misi canke ayo mezi ni ibintu bazogaragaza mu minota 90 abantu bose bazaba ariko bababona. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo iyo umuntu yiteguriye amahiganwa ngo yitegura muri vyose, aritegura mu mpande zose, aritegura mu mubiri, aritegurira ico kintu agiyemwo. Niyo mpamvu abakristo natwe turi kubwirwa ko turi mu mahiganwa, turiko turasiganwa. Nimba natwe turi mu mahiganwa, turiko dusiganwa, natwe tubwirizwa kwitegura muri vyose, natwe tubwirizwa kwitandukanya n'icaha. Nukwitegura gute ku mukristo? Icambere umukristo mu kwitegura nukuvuga no kugira ane
Imana ishimwe cyane. Mu kwitegura k'umukristo cya mbere ni ukwihana, ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Icya kabiri ni ukwitandukanya n'icyaha. Icya gatatu ni ukuba mu ijambo ry'Imana. Icya kane ni ukuba mu masengesho. Icya gatanu ni ugukorera Imana, kubera ibikorwa dukora hano mu isi, ivyo bikorwa bizaduha ivyicaro inyuma ya buno buzima. Paulo aravuga ngo ndasiganwa ariko si nk'ubutazi iyaja. Hari abakristo batazi iyo bariko baraja, imitima yabo bayishize mu isi, imitima yabo nikiri ku bintu vy'ubwami bw'Imana, vyumviro vyabo ntabwo bikiri ku vy'ubwami bw'Imana. Yamara turi mu rugendo rutuganisha mu ijuru, turi mu rugendo nk'uko Abisirayeli bafashe urugendo rubakura mu gihugu ca Egiputa rubatwara muri Kanani. Mu nzira bagenda bahuye n'ibintu vyinshi, mu nzira bagenda ntibigeze bubaka amazu. Mu rugendo rwabo bubakaga amahema niyo babagamwo, kubera bari bazi ko iyo bariko baraja ari ya mazu meza bazosangayo buri kimwe cyose bakeneye. Niyo mpamvu amaso yabo bayashira muri Kanani. Natwe turi mu rugendo rudukura hano mu isi rutuganisha mu ijuru, kandi urwo rugendo inzira iganayo ni inzira y'urupfu. Imana idutabare cyane. Niyo mpamvu abakristo amaso yacu twari dukwiye kuyavana ku vya hano ku isi, amaso yacu tukayashira kuri Kristo, tukayashira ku mwami, tukayashira ku vy'ubuzima buhoraho, aho Bibiri tubwira ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana n'ukwezwa ndetse no kugororoka, ngibindi byose muzabihabwa nk'inyongera. Ivyo kwitwararika ntabwo ari vya hano ku isi, ivyo gushiraho umutima ntabwo ari vya hano ku isi, ariko ni ivy'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Turi mu masiganwa, nta numwe arindira uyundi. Mu mahiganwa umuntu agenda wenyene. No munsi umukristo nakiyo yaguye nawe ucumengo wogwa, nakiyo ubonye ariko aranywa inzoga ngo kubera ari pasiteri none uca wumva ko nawe uri umukristo wose uja kuyinwa. Birivuga ngo buri umuntu wese azabazwa n'Imana ibikwiranye n'ivyo yakoze. Birivuga kandi ngo babiri bazaba baryamanye, umwe agenda uwundi asigare. Ntabwo umugore azabazwa ibyaha by'umugabo wiwe, ntabwo umugabo azabazwa ibyaha by'umugore we, ntabwo umupapa azabazwa ibyaha by'umwana wiwe. Oyaha, buri umuntu wese imbere y'Imana azabazwa n'Imana ibikwiranye n'ivyo yakoze. Buri muntu wese imbere y'Imana azahembegwa ibikwiranye n'ivyo yakoze. Umugore ntabwo azahembegwa ibikorwa umugabo yakoze, umugabo ntabwo azahembegwa ibikorwa umugore yakoze, umwana ntabwo azahembegwa ibikorwa umuvyeyi yakoze. Buri umuntu wese hano arikorera. Ibikorwa uri kurakora birandikwa mu gitabo, aho Bibiri ivuga ngo ibitabo bizazingura. Imana ishimwe. Igitabo cy'ibikorwa, igitabo cy'imirimo, ivyo twakoze tukiri hano ku isi, abo wafashije, ibigira 10 watanze, amashikanwa, ingoro y'Imana wubatse, amafaranga watanze, ufasha abakene, ufasha imfuvyi, abapfagazi, abo wafashije batishoboye, ineza wagiye ukora, ineza ntibora. Ivyo bikorwa bizakwereka icicaro mu bwami bw'Imana. Igitabo cy'imirimo kizazingururwa. Ikibabaje nuko hariho bamwe igitabo kizazingururwa ariko basanga atazina ryabo ririyo. Imana idutabare cyane. Basanga atazina ririyo, basanga atabikorwa biriyo, atakintu na kimwe bigeze bakora. Kandi hano mu isi barakoze, ni ukuvuga hano mu isi barafashije abantu, baragaburiye abantu, ariko bagenda barabavuga ni jewe ntunze naka, ni jewe nambise naka. Birivuga ngo ico ukuboko kw'iburyo gukoze ukubafunika ukabimenye. Nufasha umuntu n'umugabo wawe ntabimenye, nufasha umuntu uri umugabo umugore wawe ntabimenye, ntabwo ari tanga. Nufasha umuntu reka kubishira ku marezo sosiyo, reka kubitangaza. Nubitangaza impera yawe niyo nyene, arya amashi bazagukomera kubera ibikorwa uri kurakora. Umenye neza kari yo mpera yawe. Inyuma ya buno buzima nta mpera uzabona. Nukora ikintu igihe cyose ugamije kwereka abantu ko ufise amafaranga, ufise ibintu runaka, umenye neza ko impera yawe azaba ari yo nyene. Inyuma ya buno buzima nta mpera uzabona.
Paul aravuga ngo turiruka turi mu masiganwa ngo kandi mu birori ngo hasiganwa benshi ngari kuhabwa impera akabumwe turiko turasiganwa raba abisirayeli bavuye muri Egiputa arabana amamiliyoni ariko abageze muri Kanani ntibarenze babiri. Yoshua na Kalebu nibo bageze muri Kanani, nibo bahawe igisagara cy'i Kanani. Ubwato bwano bwubatse abantu benshi ariko ababwinjiyemwo babaye 8. Imana idutabare cyane. Loti yavuye muri Sodomu na Gomora ari kumwe n'umugore wiwe, ari kumwe n'abana biwe babiri, ari ku rugendo rwo kuva muri Sodomu na Gomora no gushika mu gasagara yari yisabiye ko yohungirako. Yagiye kugashikamwo umugore wiwe yamaze guhindukira yarevye inyuma, yahindutse inkingi y'umunyu. Ntabwo bamurindiriye, ntabwo bamuririye ngo bamuraba, ahubwo barakomeje urugendo barira bagenda bo bakomeza iyo bariko baraja. Rwireba inyuma shuti yanje, agakiza biri araboshandaramande. Umuntu asiganwa ntabwo araba inyuma ahubwo araba imbere, araba kiriya gikombe. Bakristo bene data, shira umutima wawe ku vy'ubwami bw'Imana. Paulo aravuga ngo hari ibitsibo Imana yateguriye abayikunda, hari ibitsibo Imana yateguriye abana bayo. Ivyo bitsibo rero turakwiriye gusiganwa, turakwiriye guhiganwa. No musare w'abakristo avuga ngo ko naka yabivuyemo reka nanje ndabivemo, ko naka ibikorwa by'Imana yabiyevye reka nanje ndabikebe. Mbega ukorera umuntu, mbega umuntu yaguhamagaye canke ni Imana yaguhamagaye? Imana yaguhamagaye kugira ngo uyikorere, Imana yaguhamagaye kugira ngo uyiheshe icubahiro, Imana yaguhamagaye kugira ngo ukwiragize ubutumwa bwayo bwiza mu mahanga yose. Imana yaguhamagariye gushinduka, gukizwa. Imana ntabwo yaguhamagariye kwiyanduza, ntabwo Imana yaguhamagariye kuvuga abandi. Birivuga ngo barimwe mwisuzuma mwimenye, birivuga ngo ntugatosora akabango kari mu gisho rya mugezawe mu gihe mu gisho ryawe hakiriyo ikibango kinini. Niyo mpamvu birabukijwe kureba abandi mu gihe utarireba, mu gihe hari amanyanga nawe ukirimwo, mu gihe hari amakosa nawe ugifite. Witora abandi amakosa kandi nawe uri umunyamakosa, wireba abandi ko ari babi kandi nawe uri mubi, wibacira imanza. Ahubwo ni wirabe ku gatwe kawe, mbega ngendana n'Imana, mbega nkorana n'Imana, mbega ubuzima buhoraho buri muri cewe, mbega Kristo arambamwo, aranyuzuye cyanye ni sekibi anyuzuye. Birivuga ngo barimwe mwisuzuma. Imana idutabare cyane. Turi mu rugendo, wireba inyuma, wireba umwana wawe, wireba umugabo wawe. Hari abadamu benshi bitwaza abagabo, abandi bakitwaza abagore, abandi bakitwaza abana, abandi bakitwaza ubuzima. Ivyo vyose mbere y'Imana nta siguro nimwe uzatanga. Ko Lazaro yakoreye Imana, ajya utwo kurya dukorose duva ku meza, ariko agororokera Imana. Yobu abandanya inzira yo kugororoka no mu gihe yari yabuze abana biwe bose 10, ubutunzi bwamuvuyeho, umugore yamuvuyeho, agwara ingwara yo kurukoba, umubiri ukamurya, ibisebe byuzura mu mubiri wose. Ariko Yobu abandanya inzira yo kugororoka, abandanya inzira yo kubaha Imana. Nawe shuti yanje, bandanya inzira yo kugororoka, bandanya inzira yo kubaha Imana. Ivyagukura mu Mana ni vyinshi, ivyatuma udakomeza inzira yo kugororoka ni vyinshi, ivyatuma usubira inyuma ni vyinshi, ariko bandanya. Birivuga ngo nkubitana ibifusi ngariko simusha. Mu rugendo turakubitana ibifusi, ntabwo dukubita bene data. Ibifusi tubikubita Satani. Paul avuga ngo ndakubita ariko simusha, tubikubita umwasi. Ibifusi tubikubita biriya bintu bidashaka ko tubandanya urugendo, tubikubita ibifusi kugira ngo bive ku nzira yacu maze tubandanye urugendo. Imana iguha umugisha. Menya ko turi mu rugendo, menya ko turi mu masiganwa, turiko turahiganwa. Wireba abandi ngo naka ngataje kumitana ngo siyenda gusenga, naka adatanze nanje sinanga. Wireba abandi, buri umuntu wese azabazwa ku gatwe kiwe, kandi buri umuntu wese azahabwa impera zimatanye n'ivyo we yakoze. Uri kurakora gute? Uri kurasiganwa gute? Mbega mwihiganwa ryawe ubwo wariteguye? Ubwo wariteguye ko umwuzure waje abantu batiteguye? Sodomu na Gomora umuriro wamanutse, abo muri Sodomu na Gomora batari bavyiteguye.
yaduteguriye. Niyo mpamvu birivuga ngo Yesu azaza nk'igisuma. Mbega uriko witegura gute? Erega Yesu ataraza urupfu rwaza, uriko urategura gute ubuzima bwawe bw'ejo hazaza bw'inyuma ya buno buzima? Mwisi ntabwo ari wacu, nubwo waramba nta myaka amajana uzayimaramo, ariko hari ahantu tuzamara imyaka amamiliyaridi, imyaka itagira igitigiri. Bamwe bazaba bari mu ijuru kubera bakoze neza, kubera bizeye Kristo, bamwakiriye muri bo maze bagakora ibikorwa byiza. Abandi bazaba bari mu muriro kubera batamwizeye, kubera bakoze ibikorwa bibi. Imana ibaho umugisha. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, uryumvishije arabohotse. Muhe inyota yo gukorera no kuvugira mu izina rya Yesu, muhe gusiganwa atarebye abantu mu izina ry'umwami Yesu, amen. Wifuza gusengerwa, ufise inzozi warose zirakuzazanira, urifuza kuregwa, urifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, twandikire kuri no nimero +257 65 177 339 agasaraba amajana 257 177 amajana 339 agasaraba amajana 257 665 177 amajana 339. Iyo niyo WhatsApp mushobora gutwandikiraho. Imana nibaduhera umugisha.